ikatumenye kwanza ibihe byacu, ibi bihe turimwo aho bigeze, abantu bamenya amajambo Yesu yavuze, kuko naho Yesu yavuze ivyo bintu biteye ubwoba ngo kunyiganyiga amaseyisme, amatremblement de terre, dufate amajambo Yesu yatubwiye. Mwebwe muzokumva intambara, muzokumva n'intumwa n'izambara, mugabo ntimuhagarike imitima, ntimugire ubwoba. No kuvuga message ya mbere, ikimenyetso kibi ca mbere c'umuntu atari na suri yaho azoja n'ubwoba. No kuvuga ni ikimenyetso kibi kubona abakristo buno munsi bafise ubwoba. Umuntu ababwira, umuntu umubajije uti mbega uno munsi wopfa woja mwijuru, adashobora kuba ari sûr yuko ashobora kuja mwijuru. Donc ico ni kibazo rero dufise uyu munsi, abantu bakwiza gukosora bakamenya ati je ndizera Kristo Yesu, ndafise confidence, ndafise gushira amanga yuko Kristo aje guturishirwa nanjye nogenda, canke mfuye noja mu paradizo. Ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana, nizera ko mumeze neza. Jewe nirima varakaza nkuko musanzwe bimenyereye, turatuna ahantu hatandukanye, ariko kuno munsi twasuye kubagarukanira ntibubegwa Prudent, niwe agiye kubandanya adusigurira ku bibazo bimwe na bimwe tuba dufise. Prudent, ndakuramukije. Yego ndakuramukije Marvin. Umeze neza kuva kwa gatanu? Yego turamahoro, turashima Imana kabisa. Ni vyiza, cyo tubandaniriza ko hari ibibazo biba bitandukanye twumva rimwe na rimwe ugasanga dushobora kubironkera inyishu. Tugiye kuganira ku kijanye n'umuhero w'isi. Mbega iyo umuntu yumvise umuhero w'isi yumva iki? Tuzotegwa n'amazi, sizokwikata gutya nyene? Duhere kuri iryo jambo nyene, umuhero w'isi. Yego Marvin, nibaza yuko mu majambo make ibimenyetso nivyo bitumenyesha kumenya igihe tugezemwo n'igihe c'umuhero w'isi. Rero ndifuza yuko dusoma mu ijambo ry'Imana kugira ngo bidufashe kumenya. Ntituza gusoma igice cose Matayo 24, dusome igice cose mugabo aho niho hantu hambere tubona ibimenyetso bitwereka igihe c'iherezo, siko? Kuko intumwa zari zabajije Yesu ziramubaza ngo nk'ico kibazo mbaje nyine, ziramubaza yarahejeje kubabwira yuko ingoro y'i Yerusalemu izosamburwa, atabuye rizosubira kandi ku umunsi umwe, atabuye bazosubira kubona rigeretse kurindi, kuko bari bahejeje kumwereka ngo iyo ngoro ngo isa neza, ngo yubatswe mu buryo butangaje. Baca rero baramwiyegereranya baramubaza ati none tubwire igihe ivyo bintu bizobera. No kuvuga usomye Matayo 24 mu ntango hakoreka yuko babajije ibintu bibiri. Babajije ikimenyetso ngo cukuza kwawe, bavuga Yesu, ngo hama ngo n'igimenyetso c'umuhero w'isi. Ni ibintu bibiri babajije intumwa. No kuvuga bari bakeneye kumenya n'iryari Yesu azogaruka, kuko Yesu azogaruka, niko bimeze, azogaruka, kandi n'ikimenyetso ngo c'umuhero w'isi. Rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero inyishu iri muri aya majambo Yesu nyene yabwiye intumwa. Uyu munsi niyo ngomba ko turaba, mugabo turasoma ama verset clé kugira bize kudufasha gucagagura. Yesu Matayo 24 umurongo wa 4, Yesu ngo arabishura. Reka tutangure ku murongo wa 3 kwanza, ngo yicaye ku musozi Elayono, abigishwa be baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizobi kicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Mufise bya bibazo, ikibazo cari ngo ikimenyetso kizobi kicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Umva n'ibintu bibiri. Yesu arabishura ati rero mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Yesu aratanguye, bazozimiza benshi. No kuvuga mwirinde, hazoza abantu baza ko bavuga ko ndi Kristo, hama bazozimiza benshi. Umurongo wa 6 rero ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima. Iki nico kimenyetso number 1 Yesu yavuze ngo igihe, ikimenyetso cyo kuza kwanje harimwo intambara n'impuha z'intambara. Uyu munsi Marvin, ndakubaza ko nawe wambaje nanye ndakubaza, mbega uyu munsi hoba hariho intambara? Ndashaka kwishura ati intambara zamyeho zirahari. Hoba hariho impuha z'intambara? Ndakwishura nk'ubwa mbere navyo. Impuha z'intambara zirahari. No kuvuga reka dufata akarorero ko uno munsi hari intambara
ya Russie na Ukraine kandi iyo ntambara y'ivyerekeye Uburusiya irahari no mu ijambo ry'Imana wanashaka kumbure tuzobiganira ikindi gihe mugabo aho nyene ijambo ry'Imana rivuga Uburusiya ego rikoresha amajambo yandi mugabo ibiri kuravuga Uburusiya kuko ibintu vyose nta kintu na kimwe mw'isi kiba Imana itagize iki itagiteguye nta kintu na kimwe kiba mw'isi par hasard par coincidence rero mu bintu Imana yashaka ko tuzorabira ko ibimenyetso vy'ukuza kwiwe harimwo intambara harimwo n'impuha z'intambara bisigura ngo nk'ingwano ihari uyu munsi ya Russie na Ukraine ni kimwe mu bimenyetso bitwereka ukuza k'umwami Yesu Kristo ni ikimenyetso kitwereka yuko turi mu gihe c'ukuza c'umwami wa Yesu Kristo nukuvuga ikirere nukuvuga intambara iyo tuve tumvise intambara tumva ngo turapfuye muga Yesu yaciye avuga gute cyane tumvise impuha z'intambara intambara igomba itere no musi hariho intambara iri kwiraba ya Russie y'Uburusiya na Ukraine muga hariho n'igihuha Yesu byose yarabivuze hariho n'igihuha kivuga yuko intambara ya Russie na Ukraine izovamwe intambara ya gatatu mugabo n'igihuha kuko iyo ntambara ntiraba ya troisième guerre mondiale ntiraba kuko ubumenga abantu bose bakuba ari Europria aba autant kuri Europria kuyinjiramo turankurikira nukuvuga ikintu nukuvuga ko akantu gakomeye ngangene ko tubona nuko iyo umuntu aguhaye ikimenyetso ico kimenyetso ugeze rero mu gihe ukakibona n'amaso yawe ntikiba kikiri ikimenyetso gicika preuve gicika ikimenyamenya cya vya bindi wari warabwiwe nukuvuga Yesu igihe avuga ibintu ntivyari bwabe n'ingoro y'i Yerusalemu ntiyari bwasambugwe muga yarasambutse mu mwaka 70 igihe abaroma batera Yerusalemu bagasambura irya ngoro yabo vyarabaye deje ibi bintu Yesu yari yavuze ubwa mbere ibi yabahanuriye ko ingoro izosambuka vyaraheze kuba byabaye ihaci imyaka 1000 hama turi mu muhero wa kabiri tugaje mu muhero wa kabiri oya ntituragira ku muhero kuko ngaha barabivuga ubu turi mu bimenyetso vy'ukuza k'umwami Yesu Kristo ibintu bibiri siko uva Yesu bamubaje ibibazo bibiri ikimenyetso cy'ukuza kwiwe n'ikimenyetso cy'umuhero rero Yesu inda kwereka ibiri abayeko aravuga ni ibimenyetso vy'ukuza kwiwe kuko hinge dusome urabe igituma ari ibimenyetso vy'ukuza kwiwe nuvuze ngo muzokumva intambara nimuha z'intambara ariko ico nashaka kwanza ko mubona nuko ngo nimwirinde ngo nimuhagarike imitima kuko bitazobura kubaho ndaza gushika ku cyumuhero siko mugana ngo batubone ikintu kwanza nyamba turi mu bihe vy'intambara nyamba turi mu bihe vy'impuha z'intambara Yesu atubwiye ngo ntibizobura kugira iki Marvin ntibizobura kubaho abantu badukurikirana abakristo buno munsi ntibasoma ijambo ry'Imana basenga ngo Imana ikureho izo ntambara kandi yavuze ngo ivyo ntibizobura kugira iki kubaho bisigura ngo Imana yari izi ko bizoba bitaraba kuko ibi vyose bifise ahantu biri ko biraganisha ni kuvuga ni ibintu vyanditse mu ijambo ry'Imana bipanze uko nyene biri prophetique prophecy bwizwa gushigwa mu ngiro nyamba Imana yaravuze intambara iyo bavuze niyo ntambara ngo intambara ngo ya Armageddon iyo ntambara iri muri bibiliya muri Apocalypse none abantu bazosenga ngo Armageddon ngo nibe intambara gatatu nibe oya ahubwo abantu bakwiye kwitegura ni kuvuga ijambo rikomeye ngaha nuko abantu nibabona intambara bamenye yuko Kristo ari hafi nukuvuga twebwe generation yacu nyamba turuko turabona urungano rwacu nyamba tuko turabona ibintu Yesu yavuze haciye imyaka 2000 biriko biraba mu maso yacu ni kimenyetso canke ni preuve yuko Kristo ari hafi gutora ishingiro kuko Yesu igihe bivuga ntivyari bwabe muga yarababwiye ati nimwabibona mumenye ko negereje mumenye ko ndi hafi bisigura ngo no muzishengero biza kwitegura uranyuvaga Marvin donc nukuvuga iki nukuvuga ngo kubera ko aya majambo akomeye cyane aradufasha kumenya icambere igihe twebwe turimo akadufasha kandi kumenya uko dusenga kuko ufashe iminsi 40 iminsi 21 iminsi nga uko usenga ikintu kinyuranye n'ico Yesu yavuze ubu uri kuratumwanya kuko Yesu yavuze ngo ntibizobura akaje musinzi ko mwakumvise ngo ntimuhagarike imitima iki ni cambere ni kuvuga umutima wawe ntuhagarare ntitugire ubwoba ngo kuko bitazobura kuba rya jambo rero ya cha kibazo cawe kicacishurwa n'iri jambo rivuga ngo ari ku muheruzo butaraza aha nukuvuga umuhero nturaza kubera iki biracashoboka ko dusenga ego bigahinduka ivyo tubona oya ntidusenga ngo ivyo bihinduke oya ndaza kubera iki cyo dusengera siko mugabo
ikatumenye kwanza ibihe byacu, ibi bihe turimwo aho bigeze. Nuvuga ngo ariko umuhero uzoba utaragira iki, utaraza, ngo kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Umurongo 8 rero ngo ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Mani majambo nibise, c'est juste introduction, ni intangamarara. Umugabo nta ni juste intango, sinzi uko kurantaho no kuvuga umuvyeyi agomba avyare hatangura ibise, ubwo umwana ntaragira iki, umwana ntaravuka. Bisigura ngo ibi bihe turimwo twebwe rero ni juste introduction de la fin des temps, ni intangamarara y'umuhero w'isi. Mugabo si umuhero turimwo uyu munsi. Nuvuga ni igihe ibintu biriko biratangura, ni bya bimenyetso bitwereka yuko kuko Kristo abwiza kwanza kuza gutora ishengero ryiwe, hama antichrist na wakima siko imyaka 7 nkuko bibiri bivuga, hama intambara Armageddon nizoba ije kugira ngo abantu ishobore, hazoba intambara muri Israel hariya muri Moyen-Orient, amahanga yose atere Israel siko. Mugabo murumva iyo ni karandiriye bibiliya yatanze. Mugabo tutarashika ngaho urumva yuko ishengerizo bajyagize iki, ishingirizo baryaramaze kugenda. Rero tubwe tuko turaraba ibimenyetso, kuko ivyo bindi nindi chapitre tuzobiraba ikindi gihe. Muga twashaka kuraba kwanza ivyo bimenyetso Yesu yavuze. Twabonye yuko ni intambara, twabonye ni muhazi intambara. Iki gihe twebwe turimwo turiko turabona iki, intambara, turiko turumva ni muhazi intambara. Bisigura ngo rene ibimenyetso canke ni vyabona bitwereka yuko twebwe uyu munsi generation yacu, urungano rwacu ruri mu gihe ca nyuma, kuko ibi Yesu yavuze yabirabi profetije. Muga numvuze twebwe tubibone, urugurura television ukabibona, urumviriza amakuru CNN ukuva baravuze ibintu byahanuwe hashiye imyaka n'imyaka. Donc iyo usoma ijambo ry'Imana, ama evenement uraheza ukayinterpreta bijanye n'uko ijambo ry'Imana bivuga. Rero nico nashaka ko tubona, sinzi ko nogendera ku kindi kimenyetso kugira ngo tuhave tubona ukuntu abakristo bakwiye kwitwara. Ikindi kimenyetso kibitwereka, nibaza ko tugisoma mu ariko aho nyene pastor tutarasoma kugira ngo tumenye ikindi kimenyetso. Numva ivyo yose nivyo tuzovyumva, intambara n'impuha z'intambara, ariko umuhero uzoba utaraza. None umuntu mbere yuko uza gushika kuri ico kimenyetso kindi, umuhero utaraza, umuntu areke gusengera izo ntambara ngo zibe ziracureha, kubera ko rimwe na rimwe ziradutera ubwoba. Bamwe ugasanga arafise ubwoba ati ega biraheze, none ngurisha utwo mfise kugira ngo umuhero ugere basi natumaze naturiye. Ego bigenda gute? Ego icambere la clé iri muri amajambo Yesu nyine yavuze ngo nimuhagarike imitima. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga wowe wumvise kenshi abantu bumvise ibintu ngo vyo kugaruka ku mwami Yesu Kristo, iyo bumvise aya makuru ya apocalypse, ikintu cambere abantu bagira ubwoba. Mugabo sivyo, ugiye gusoma neza ikiye gitabo ca apocalypse canke ivyahishuro Yohana, ajya dijya hishurwa Imana yahaye Yohana mu kizinga cye Patmos, ntiyakimuhaye kugira ngo abantu ngo Imana ibatere ubwoba. Ikivuga ibintu vy'igisato, ikivuga ibintu vy'ama ngo la bête, ngo igikoko, ngo c'amahembe indwi, sukugira itera ubwoba abantu. Oya, ahubwo ijya yari message Imana yari kwiha abakristo kugira ahubwo ibaremesha, kuko wibuke yuko aba bantu babwiwe igihe Yohana habwa na revelation bari muri persecution. Urazi ko na Yohana byari barabananiye kumwica kahema, baprefera kumutobora amaso bamushira mu kizinga ca Patmos, bavuga ati uyu ibikoko bizomwirira nta kibazo. Nikuvuga abakristo bari ahantu bari hasi, abaroma barabatoteje, barabica, barabahiga aho bari hose. Sasa haragira ahantu barapungukirwa, bariyumvira none ko twizera umwami w'abami, mugabo tukabona turi tellement faible, turi vulnerable, nta nguvu dufise. Rero ibi bintu Imana yabihaye Yohana ahubwo kugira ngo iremeshe abizera Yesu Kristo, ibaremeshe, ibereke yuko finalité, ibereke ufite programme, ibereke yuko ico gihe bakora cyangwa ca persecution ni biri muri programme. Mugabo intsinzi si ya Satani, ibereka yuko ni juste passage, yuko one day Imana izohana
izokubita hasi antichrist, izokubita hasi abantu bose bahagurutse bagwanya ubwoko bw'Imana, izobahindurira ubusa icarimwe. Aba bitwa ngo n'aba antichrist, bita ngo n'aba illuminati, bibaza ko batwara isi bamaze kurengera abantu bose bakora ivyo bishakiye ku isi, bica, bateza intambara, bateza inzara, bazi yuko rero bafise ubushobozi. Mugo umunsi umwe Imana izobakubitira rimwe bose icarimwe kugira ibereke yuko nta muntu ashobora kuduga hejuru y'Imana. Nukuvuga ni programme y'Imana, ni agenda y'Imana kureka abantu bakomeze kudevelopa kupinga Imana, mugabe iberekere bose icarimwe yuko ata umuntu yaremwe n'Imana ashobora guhaguruka ngo agwanye Imana, kuko bose bari kubabeshwa na Satani. Ukurantahura. So bisigurikire iyo aya majambo Imana niyo yatanze kugira ngo utere ubwoba abantu, kubera ikintu n'abantu iyo bumvise apocalypse baca bagira ubwoba. None gute tutogira ubwoba wumva urukoko? Nukuvuga iki rero? Nukuvuga iki rero? Ni manque de connaissance, nukutamenya. Nukuvuga ko rero dufate aya majambo Yesu yatubwiye. Mwebwe muzokumva intambara, muzokumva n'intumwa n'izambara, mugabo ntimuhagarike imitima, ntimugire ubwoba. Nukuvuga message ya mbere, ikimenyetso kibi ca mbere c'umuntu atari na suri yaho azoja n'ubwoba. Kuko uyu muntu ari sure yuko afise ubugingo budashira, gendura bintu nk'ukuntu uzapfa. Bobo bari mu ntambara nyene, barabakubita, barabica, mugabo bari bafise amahoro mu mutima. Donc nukuvuga ni ikimenyetso kibi kubona abakristo buno munsi bafise ubwoba. Umuntu ababwira, umuntu umubajije uti mbega uno munsi wopfa woja mwijuru, adashobora kuba ari sure yuko ashobora kuja mwijuru. Donc ico ni kibazo rero dufise uyu munsi, abantu bakwiza gukosora bakamenya ati je ndizera Kristo Yesu, ndafise confidence, ndafise gushira amanga yuko Kristo aje guturishirwa nanjye nogenda canke mfuye noja mu iparadizo. Donc ico rero ni kibazo cyo kutasoma ijambo ry'Imana ngo abantu bamenye ivyo bizera, abantu bamenye amajambo Yesu yavuze, kuko naho Yesu yavuze ivyo bintu biteye ubwoba ngo kunyiganyiga amaseisme, amatremblement de terre canke intambara canke impunzi intambara, Yesu yarapreshije, yaravuze ngo nimuhagarike imitima kandi ntibabazimize, kuko hari abantu bakoresha ivyo bintu yo kuvuga ko umuhero wisuje kugira batera ubwoba abantu. Rodiye barabikoresha kugira ngo abantu bagire ubwoba, bace bagurisha ibintu vyabo, bace bagira iki, bacumva bapfa karema, bavuga ngo urumva ngo turindire Yesu ngaruke. Muga sivyo, Bibiliya iri équilibré, ijambo ry'Imana iri équilibré, kuko genda usome neza. Hajya Yesu yakubacira imigani y'abazogenda n'abazosigara, ngo babiri bazo bari ku rusyo, ngo mwagira iki, bisigura ngo bari ko rasya. Urantahura, bisigura ngo twe twizera ko Kristo azoza kudutora, mugani tuca twicara ngo tumwe mu nzu, ngo tuyugarane, ngo turindire Yesu agaruke, ngo tugurishe ibintu byacu. No, abakora business bagubwiza kubananya bakora business, mugabo biteze mu mitima yabo Kristo, imitima yabo yejejwe. Abiga babwiza kubananya biga, mugabo mu mitima yabo iri connecte kuco Kristo yakoze kugira biteze umwami Yesu. Gusenze kuntahura, nukuvuga iki, nukuvuga reaction abantu bakora kuri iyi message siyo reaction si ukuja guheba gukora ivyo ukora ngo Yesu ngo tutufose Yesu ngo ari mukuza. No, bandanya ubaho ubuzima Imana yakugeneye hano ku isi. Nyamukora nyamba wiga kandi muri excellence, mugabo umutima wawe ntugira iki, ntunyohwe n'ivyo bintu uri kurakora. Umutima wawe ntuboregwe n'imiroho y'ubu buzima. Ni gute utoboregwa? Ni gute umuntu atogira nivyo tubandana dukora ivyo dukora, ariko ni gute muri uko kundi uwo muhero canke kuza kwa Kristo umuntu ashobora kubaho yiteguye? Umuntu aca yitegura gute? Ego rero ni kibazo ciza cyane. Ukuvuga iki rero, nukuvuga ko umuntu kugira yitegure, Yesu yarabivuze, mwirinde murinde imitima, nukuvuga soyez sobre éveillé, imitima yanyu muyirinde. Nukuvuga iki rero, nukuvuga kwitegura. Ndabizi yuko uno munsi abakristo benshi bari muri systeme yuko amabiyeza, ariko mugabo kubera ko bageze mu ishengero, kubera ko binjiye mu ishengero bagaca bibuka ati narakoze iki niki, reka manze niyeze kugira ngo ninasenga bigene neza, cyangwa ninaririmba cyangwa ninavuga ubutumwa bigene neza. Mugabo Yesu ntiyadusezeraniye yuko azoza turi kuri podium cyangwa turi mu ishengero, oya, ahubwo no munsi Bibiliya tubwira ngo umva n'ubuzima bwa misi yose, ni lifestyle, ni style de vie. Nukuvuga ukwezwa kwacu ni Kristo Yesu. Ukwezwa kwacu naho kuza gute, kuza bivuye mu ijambo ry'Imana. Nukuvuga iki, nukuvuga ko Kristo yaratwejeje une fois pour toutes n'amaraso yiwe. Ivyo d'abord abantu babwiza kuvyizera yuko twejejwe n'amaraso ya Yesu. Si twe twiyeza n'amaraso ya Yesu atweza. Nico gituma abantu bama bafise culpabilité, baba bafise kwicira urubanza kubera ko ntibafise assurance yo guharirwa ivyaha vyabo, ntibafise assurance y'ukwezwa. Kubera iki? Kubera ko biyezeseje ikintu kitarico. Ikitweza
kikatweza dere tukaba tout blanc imbere y'Imana amaraso ya Yesu gusa. Nico gituma mu Baheburayo avuga ngo nimwegereza atabwoba kuko ayo maraso yarasesetse. Abaheburayo igice c'icumi ngo ayo maraso niyo yakoresheje ngo dutoborere gitoboro ngo gica mwijuru ngo kugira ngo tushike ahera ngo atabwo batamazinda nukuvukire umuntu yitegura gute nukwizera ko nugufata aya majambo y'ukuri abantu bakayizera bakizera ubutumwa bwiza bakizera ico Kristo yavuze bakakigumana mu mitima aho bari hose biga bagifise mu mitima bakora bagifise mu mitima apana bya bintu vy'uku tuve muri bwa buzima bwo kuba mu Kristo kuko wagiye gusenga oya kuko Yesu yavuze ngo umunsi w'uzoza nk'uwigisuma ngo twitegure ko tutazi umunsi n'isaha yaraduhaye la periode yaratubwiye ngo nimwabona ibi bintu ibideje kuvuga intambara impuha z'intambara ibiki ngo tumenye ko ye ari hafi muga ntiyatubwiye idate iri precise bisigura ngo tubwirizwa kwitegura every single day hari abantu bakizwa kuva kuwa Mungu gushika kuwa kane kuva kuwa gatanu gushika kuwa Mungu bakaba ari mu bundi buzima ntibisigura ko Yesu azoza mu gihe wewe umva umeze neza no nukuvuga abantu biteze Yesu Kristo bakeneye ko Kristo bazosanganira umwami Yesu cyangwa bakeneye yuko ubuzima bwabo buba buri prepare n'abantu every single day umunsi wose imisi yose bakora bahamye imitima yabo ihora ihahamiye ubuzima bwa Kristo Yesu uyu munsi rero nje no hanura abantu bose bariko baradukurikirana nukugira ngo tugaruke ku butumwa bwiza bw'ukuri kwijambo ry'ukuri rya Yesu Kristo amaraso niyagira iki niyatweza hama ikindi Yesu yarabwiye intumwa ngo mwe muramaze kwezwa kubw'amajambo nababwiye bisigura ngo ijambo ry'Imana iryo ritweza abantu uyu munsi rero nico gihe bari bakwiriye bwo kuba gusubira kandi umva gushiramo ingufu zose mu ijambo ry'Imana niko kwitegura kuko Marvin urashobora kugerageza kurinda n'umutima wawe mugabikanga mugijambo ry'Imana rirarinda umutima wawe gusumba uko urinda wewe ukuvuga ufata ijambo ry'Imana ukarishira muri wewe muri ivyo nyene uvuze hari bimwe mu vyo uvuze kutagira umutima usiyimba kuri ivyo bintu no guhora umuntu yiyeza buri gihe hari izindi nyifato umuntu yogira ico novuga nuko premièrement suguhora twiyeza ico kintu ndashaka ko tugikosora nuvuga si twiyeza ni Imana itweza aho kandi tugafata uko n'amaraso ya Yesu agira iki atweza nukuvuga twebwe rero mu kwezo kwacu twumvira uwo kuri kujambo ry'Imana tukitoza indero buri munsi yikumvira ukuri kujambo ry'Imana niho tugira ubuzima bwejeje kuko wibuke ngo abazomusanganira ngo bazomubona ngo nabafise imitima yejeje nukuvuga iki nukuvuga je nibaza ko Marvin ico kirahagije ico nico centre kuko ingeso nziza ziva muri ico imyitwarire myiza iva muri ico umuntu arashobora kuvuga ngo uburengo ngiye gufata ngo ngiye kugira jeune ngo sinzosubira gukora ibi nibi mugabo ubimaramo 40 jours canke 30 jours muga ucusubira kandi kubikora sivyo tuko turagutwe dukeneye kubona ico Imana yifuza ikeneye kubona ubuzima kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu kuva le 1er janvier gushika le 31 décembre apana ko abantu babaho ubuzima periodique bwo kugororoka moya ubuzima bwa buri munsi none ko twebwe twezwa na Kristo hama tukaba twarejejwe igihe twamwakira ikindi cyo gukora n'igiki nukuvuga ko twahejeje kwezwa nawe hari ikindi gisigaye oya nukuvuga Kristo yatwejeje une fois pour toutes n'amaraso y'amaraso yiwe siko ni kujambo ry'Imana rivuga yatwejeje rimwe risa mu Baheburayo ayo majambo ari mu mashapitre kuva usomye 8 9 na 10 Abaheburayo abantu barashobora kuja kubikurikirana bakavyisomera nukuvuga ikimazi ca Yesu caje gikuraho icaha nticaje gifukira ivyaha nkuko ivyakera byatangwa amaraso Yesu yaje akora ikintu ibindi bimaze bitakoze yaje akuraho icaha nico gituma umwizeye wese umwizeye akizera igikorwa Yesu yakoze icaha kiramuva ko burundu mugabo Marvin uyu muntu yizeye none ntagira intege nke ntakora amafuti yes or no arayakora nene n'igiki kiza kumweza muri ico gihe ni jambo ry'Imana riza rikaza rikamweza rijya jambo ry'ubutumwa bwiza duhora twumva buri munsi uyu munsi tubashaka gukora iciza ugasanga ngo kibingo cyatwitanze imbere mugabo iyo dukomereza mu ijambo ry'Imana rigenda riradupurja rikagenda riradukosora niko Imana igenda iratweza buri munsi sinzi ukuri kurantahura no kuvuga hari abantu bagwa rero muri iryo kosa ryo kumva ngo Yesu yaratwejeje
ngo vyaraheze agaca abandanya akora ivyo yigombeye oro sivyo kuko wamaze kwezwa niyo bandanya yicafuza sinzi ko ntahura ahubwo uwejejwe akomeza muri ubwo buzima bwera kuko ngo Imana ni yera ngo n'abayegera babwirizwa kuba ari abantu bejeje ni kuvuga ngo abazoyibona canke abazoyisanganira n'abantu bafise ubuzima buri muri sainteté kandi yaravuze ngo abitesonika ba mbere ndibaze igice ca 4 yaravuze ngo Imana ngo izo dusange ngo tutagira gasembwa ngo imwemu yanyu umushaha yanyu n'imibiri yanyu nuvuga ngo mu 3 dimensions yose y'umuntu Imana izo dusange Kristo azo dusange tutagira amarabaga tutagira gasembwa bisigura ngo rero abari intango iyo umuntu yizeye Kristo aramenya ati amaraso ya Kristo yaranyejeje mugabo ni juste le début ni intango buri munsi mbwirizwa kubandanya ndondera ry'Ijambo ry'Imana kugira ngo rikomeze kunyeza rimbohore rinkuremwo kameremere n'urugendo rwa buri munsi gushika Yesu agarutse. Tujere ku kabazo ka kabiri mbega ba Kristo bo kwifata gute muri bino bihe aho umuntu aba yumva impuha z'intambara aba yumva intambara none ega turahonye abavuga ati rega kaba yaje abandi nabo bati twarabimenyereye nta na kimwe abakristo bo kwifata gute ego Marvin donc ikibazo cawe inyishu yacu iri mu ba icete Paulo yandikiye Timotheo ca 2 ndibaza igice ca 4 haravuga ngo turasoma ku murongo wa 3 ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ngo ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma inyishuro iri ngaha rero umurongo wa 5 ngo ariko weho wirinde muri byose tugarutse kuri rya jambo abakristo bo kwitwara gute uyu munsi promema babwizwa kumenya ko turi mu gihe cahanuwe aya majambo Paulo yayabwira Timotheo ngo mu bihe vyanyuma hazoba abantu bakurikira ukwifuza kwabo oro twebwe uyu munsi Marvin tubirimwo turi muri ico gihe Paulo yahanuriye abwira Timotheo twebwe generation yacu turi muri ico gihe aho abantu ngo bazokwirikoraniriza ngo abantu bigisha bivanye no kwifuza kwabo aba prophète nta gihe buzuye ngira nk'igihe twebwe turi mu munsi abahanuzi b'ibinyoma abigisha b'ibinyoma nta gihe buzuye gusumuka mugabo aka kantu kanyeretse yuko turakunda kwagiriza ngo abigisha b'ibinyoma cyangwa abahanuzi b'ibinyoma mugabo akajambo kavuga iri jambo rivuga ngo igihe kizoza batazokomera kumva nukuva n'abantu badakeneye kumva ukwigisha kuzima ngo kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza niho rero tuko turabona iyi message ivuga ngo akira umugore akira umugabo akira visa ndukuva n'ibintu biryohera amatwi wowe wo guha imodoka niho yikunda wowe wo guhinzo niho yakira n'ibintu biryohera amatwi yacu twese kuko umubiri ukunda ivy'umubiri ariko imwemu kindi ivy'imwemu ndukuvuga ngo uyu munsi haguha abantu ubuzima bw'imwemu babaha ubuzima bw'umubiri kandi atari bwo butumwa bwiza twarohawe na Yesu Kristo ndukuvuga ngo rero ikibazo kiri hano habiri kiri kuri abo bantu bakeneye kumva ivye matwi yabo yumva ashaka kumva hamareba gaca biyikoraniriza abo bantu baza kwigisha ivyo bintu bakeneye uranahura ni ico gihe tubwe turimwo uyu munsi abantu ntibakeneye kumva gukizwa ntibakeneye kumva guhinduka ntibakeneye kumva ko kameremere kabo kopfa bakeneye kwiryohera ubwabo ntibakeneye kumva kwihana ntibakeneye kumva ivy'agakiza ntibakeneye kumva ivyo kuza kwa Yesu kuko umenga Yesu aje kubicira idiri umenga bafise ubundi buzima hano kw'isi Yesu azobaje kwica no kuvuga iki baca rero bironderera abantu baza kubabwira bya bindi bakeneye kumva ariko twebwe abizera bukuri twebwe bakeneye kuronka la vérité abakeneye kuba muri kwa kwemera kukuri ijambo ry'umurongo wa 5 havuga ngo ariko weho wirinde muri vyose wihanganira imibabaro ukore igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza ushitse igikorwa cibango ryawe nukuvuga les chrétiens aujourd'hui babwirizwa kwirinda imwemu kuko ni imwemu yahanuwe izokora mu gihe cyanyuma twebwe turimwo uyu munsi ngo kuko abantu bazoba bikunda gusa nta gihe ngira cigeze kubaho nk'abantu bikunda uyu munsi bakunda amahera birarira bibona batukana batumvira abavyeyi intashima abanegura ivy'Imana ukuvuga aya mashapitre 1 Timothée
2 Timote wa kabiri 3:4 urakuramo inyishu ya bya bindi byose rero wambaza, urakuramo inyishu y'ibimenyetso vy'ibihe turimwo, urakuramo osi n'inyishu yuko abakristo bakwiye kwikomporta kino gihe. Kuvuga abakristo uyu munsi bakwiye kugira gute, bakwiye kwirinda iyo mwemu yaraduteye uyu munsi nico gihe turimwo, nivyo turiko turabamo uyu munsi. Abantu bakeneye kumva iyo matu akeneye kumva mugabo twebwe dukurikira ijambo rizima rya Yesu Kristo yapfuye akazuka, y'ugupfa no kuzuka kwe. Nuvuga natwe tubwizwa gupfa, kamere kacu kubwiza gupfa ngo Kristo agaragare muri twebwe, ubuzima bw'Imana bugaragare muri twebwe. Niyo mpanuro nuha abakristo buno munsi. Abapfa bapfa gute none? Abapfa ni kamere gabwiza gupfa, kuko uyu munsi kamere kadapfuye Kristo ntashobora kugaragara muri yo. No kuvuga ubu bwiza bw'Imana buza kugaragara mu gihe wowe banje gupfa kwanza, kuko iyo Bibiliya bivuze ngo Kristo yarapfuye yarazutse, yabikoze ku bwacu. Yapfuye kukwera iki? Yazutse kubera iki? Yarapfuye warazuka. Amabiri katubwira ngo twapfanye nawe ngo tuzukana nawe. Abantu bakeneye kuzuka mugabo batapfuye. Abantu bakeneye ubuzima bw'Imana, la puissance de Dieu mugabo batapfuye. Or ni passage obligé. Abakeneye la gloire de Dieu, abakeneye ubuzima bwa Kristo babanza kwanza guca muri ya passage y'ugupfa, kamere mere kacu kagapfa kugira ngo Kristo ashobore kugaragara mu buzima bwacu. Ego naho reka ndabashimire kumbure ko bashoboye kumva byinshi bitandukanye. Mwakoze kutubera umutumire, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ubugira, kandi twizera ko n'ikindi gihe mutazorambirwa kwitaba ubutumire bwacu. Ego murakoze namwe cyane. Dushimire abafashe umwanya batwumviriza, twizera ko nawe mwagize ibihe byiza. Caba ikibazo, caba ico wobaza canke ico wumva ukunganira muri commentaire biremewe. Karibu cyane, ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose. Mugira ibihe byiza ngaho iwanyu.